Uru nirwo rutonde rw'amaresitora 10 ya mbere ari mu gihugu c'Uburundi. Amaresitora 10 ya mbere ari mu gihugu c'Uburundi, nka yose akaba ari mu gisagara ca Bujumbura. Rero tugiye turabire hamwe urwo rutonde. Ayo maresitora 10 ya mbere ari mu gisagara ca Bujumbura akaba afise abashefu cuisinier canke abakozi bavyigiye, aho usanga bakora ibikorwa vyabo mu gutegura imfungurwa ku rwego mpuzamakungu. Ayo maresitora kandi aba afise ibibanza vyiza cane ngaha mu gisagara ca Bujumbura, amakeye meza cane, aho babakira neza abantu, bakaba kandi baba bazwi ku rwego mpuzamakungu. Nguru urutonde rero ruheruka gusohoka muruno mwaka w'2025 rw'amaresitora 10 ya mbere. Turahera iyiri ku rutonde rw'icumi. Ntucikwe tugende turabira hamwe ano maresitora 10 ya mbere. Urashobora gutangara usanze iresitora ya mbere canke ya kabiri umaze kuyifunguriramwo. Resitora iri ku rutonde rwa 10 ni Arena Club. Iyi isanzwe itegura ibifungurwa vyo ku rwego rw'umugabane wa Afrika kandi ikaba isanzwe irimwo n'akabare. Ikaba rero ifise ishusho nziza, ifise piscine nini cane, ikaba ifise n'utujaride. Akaba ari ahantu heza, ivyo bifadikanije n'abakozi bafise abashefu cuisinier ivyo bategura menu yabo bigatuma ija ku rutonde rugira 10. Ku rutonde rw'icenda ni Snack Bar Pizzeria Waka Waka. Iyi isanzwe itegura ibifungurwa vy'ubutaliyano, isanzwe izwiho cane ibiryo biba bifise akamaro kanini mu mubiri w'umuntu kuko biba biteguwe ku buhinga bwa none bitononekaye, aho bavuga ko ibifungurwa vyaho biba biryoshe cane. Ku rutonde rugira 8 ni Maison Cremerie. Iyi ni resitora iteka ibifungurwa vy'Ubufaransa, kuvuga les aliments français, kandi ikaba ari internationale. Iteka imfungurwa z'Abafaransa kandi iri internationale. Aha ni heza cane ku mfungurwa z'umuhingamo, abantu benshi bahazi ku mfungurwa z'umuhingamo, kandi iri mu rutonde rw'amaresitora ari mpuzamakungu. Amahoro Cafe iri ku rutonde rugira 7. Iyi bateka imfungurwa z'Abamegiziko canke Abanyamerika, n'ahantu hazwi cane mu gukora ikawa nziza cane ku bantu baba ahantu hashushe nkaha i Bujumbura. Rero iyi resitora Amahoro Cafe n'Abanyamerika iteka imfungurwa z'Abamegiziko n'Abanyamerika, ikaba ariyo iri ku rutonde rugira 7. Ku rutonde rugira 6 turahasanga Taj Mahal. Iyi niyo iteka ibifungurwa vy'Abahindi canke vy'Abarabu, make abantu bose bava muri kariya gace ka Asiatique muri Asia. Iyi cane ntabwo izimvye cane, kandi imfungurwa zaho ziba ziryoshe ku rwego ruri hejuru, bigatuma Taj Mahal ija ku rutonde rugira 6. Ku rutonde rugira 5 ni Kiboko Grill Ubuntu Residence. Iyi nayo itegura imfungurwa zo ku mugabane wa Afrika kandi ikaba ari n'akabare. Aha harazwi cane ku bantu baba bubatse, ni heza cane ku bantu baba bariko baganira, kandi ku bantu baba bifuza gufungura bari hamwe, usanga ari vyiza cane, bigatuma n'ivyo bateka bibarwa neza cane, ahantu habereye cane gose, bigatuma rero iyi resitora ija ku rutonde rugira 5. Ku rutonde rugira 4 ni Local Golf Hotel. Iyi itegura ibifungurwa vyo mu Butaliyano kandi ikaba ari internationale, ni mpuzamakungu. Ivyo bateka ni vyiza kandi biba biryoshe cane. Ibindi bikurikira, kora subscribe, urayikinge ino video, kandi tugiye kuza tubashikiriza ibiganiro bitandukanye ku bijanye n'ibiri mu gihugu c'Uburundi canke biri ku mugabane wa Afrika, mbetse n'amakuru agiye atandukanye n'ubumenyi butandukanye ku bintu biri ngaha kw'isi. Resitora igira 3 ni resitora Tanganyika. Iyi izwiho cane guteka ibiryo vy'Abafaransa, guteka imfungurwa z'Abafaransa, kandi iteka n'imfungurwa zo muri Europe. Aha harakunzwe cane, hari ahantu heza cane ku bantu bari mu rukundo
kandi n'ikibanza ciza cane co gufunguriramwo ku bantu baba bifuza kuryoherwa cane. Belvedere Restaurant, iyi ni resitora iri ku rutonde rugira kabiri, ikaba iteka imfungurwa zo ku mugabane w'i Buraya kandi ikongera ikaba ari n'akabare. Iyi rero izwi cane mu vyo kurya vyiza cane, uhari bituma wiyumvira ivyiyumviro vyinshi kandi bigatuma umererwa neza, bituma n'ukuntu haba hateye n'amameza aba ari aho hantu n'ukuntu haboneka. Ku rutonde rwa mbere hari resitora yitwa Harris Grill House. Harris Grill House, iyi iteka imfungurwa nyamerika kandi n'izo ku mugabane wa Afrika. Uburyo haboneka ni heza cane kandi bateka imfungurwa nziza cane kandi ziryoshe cane. Ibi bigatuma iza ku rutonde rwa mbere, ikaba ariyo resitora ya mbere mu gihugu c'Uburundi kandi ikaba ari mpuzamakungu. Mwakoze cane mwe mwabanye nanje gushika kuno mwanya muri ino video, naho ibindi biganiro cawo cawo.